ijwi rya Mpwemu Yera niryo riza rikemeza umuntu icyaha. Wewe naho wihagararako wasambanye vyemere kamwemeza, yatambuka rikamwemeza, kakajwi kakamwemeza. Burya umuntu yakoze icyaha nahahagarara hano akajwi ka Mpwemu Yera karamwemeza. Burya warabeshe, burya warivye, burya akajwi kakamwemeza. Kubumvira ijwi rya Mpwemu Yera barahiriwe, nibo bazokira. Wumva ijwi rya Mpwemu Yera urihana. Burya dutera tuba abanyakuri, duheba n'ibinyoma, kuko ijwi rya Mpwemu Yera libandanya kuturongora mukuri. Ukuri kwa Kristo, ukuri ni Kristo, ukuri ni jambo ry'Imana. Tugasanga twabitahuye neza, tukisanga natwe turiko tugendera muri uku kuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tugasanga turaryumviye, turiko turarigenderamo. Ukuri ni Kristo, tugasanga twaryumviye iryo jwi rya Mpwemu Yera, turiko tugendera muri Kristo, nitudeviye ngo tuje à gauche canke à droite. Rero yaratwemereye ko azotwigisha n'iri jwi, akwigisha biciye muri iri jwi. Ni witwararika ivy'Impwemu, iri jwi ryo uzoryumva rikubwira ngo burya gendera muri uku kuri, gendera muri iri jambo, kora uku, genza uku. Ese ukuntu biryoshe kumenya amabanga y'ibigira bibeho bitaraba. Yesu ashimwe. Si abantu bose bamenya ibigira bibeho. Abarongorwa na Mpwemu Yera, abumva iri jwi rya Mpwemu Yera, arabamenyesha ibigira bibeho, kuko abikura kwa papa. Papa azi vyose, azi ibizobejo, azi ibizoba mu myaka ingahe, akabitumenyesha. Ukaza ubona umuntu arahishuriwe ibizobaho mu mwaka uza, arahishuriwe ibizomubako ku kazi, arahishuriwe ivy'umwana azovyara bitaraba. Mpwemu Yera ni wabihishura biciye muri rya jwi ryiwe. Haleluya. Urumva rero ni witwararika ibya Mpwemu, uzogenda uramenya amabanga y'ibigira bibeho. Hari n'igihe mbere bicisha mu ndoto. Burya abitwararika ibya Mpwemu baragira n'indoto nzima, indoto zifise ico zisigura, indoto zibahishurira ibigiye kubaho, kandi ejo ukabibona mu mwaka uza ugasanga wabibonye. Ibi vyama vyabaye, tukarota ibintu, ejo ukabibona, ejo ukabibamwo, ejo ukabigenderamwo. Mpwemu Yera rero aravuga ijwi ryiwe, abayitwararika ivy'Impwemu bararyumva. Usomye ku murongo wa 14 muri iki gice cya 16 muri Yohana, haravuga ngo azokwabira ku vya data abibamenyeshe, azokwabira ku vya papa. Ni ya mabanga nyene y'ubwami bwo mwijuru uyu Mpwemu Yera amanura akazana akabimenyesha abantu. Biraryoshe kwicara. Burya turicara mu bantu, tukagendana n'abantu, ukicara mu kazi, wewe uzi bizoba ku kazi ejo, ariko bagenzi bawe batabizi. Tukicara hano ugasanga umwe arazi ibizoba kwishengero ejo, ariko abandi batabizi. Ibi bimenywa na babandi bitwararika ivya Mpwemu. Kandi rero ibi bimenye, ucumenya uko wifata, ugacumenya uko ugenda, ugacumenya uko usenga, ugacumenya uko ukora, kubera uzayo mabanga y'Imana y'ibizotubaka ejo canke hirya y'ejo.